tuzoyandika ikete ngo aruko aje gusaba isango, akagenda isango ntibayimuhe, yagenda gusaba isango ngo nta matera ariko araba. Ivyo bintu ndabibayemwo igihe kitari gito, uwo muhinga wa Obuha vyarananiranye ko yotumwako na sentare, je sinzi iyo bija sinzi iyo biva, ubu kabaye akamizwe n'ingoma, nta n'agakacira, nta n'uwiyumvira ati mbega uru rubanza rumaze imyaka ishika 5 iri mu gukwira, turabe icokorwa, vyose baragiye aho barabiga. Je rero ikintu ndiko ndasaba, nasaba umukuru w'igihugu, umufasha wiwe n'umushikiranganji w'ubutungane ko bomfasha kugira ngo jewe nze ntonke aho nshikira, kuko jewe ubu bantoye ingwara y'amafyigo, kuko ubu sinunama aho ngwariye. Murazi ibintu vy'iwabo baraba ingene bigoye, sinshobora no kuja ku kazi ngo mare n'ukwezi mu bitugu umengo ndiko ndasha kubera aya magaze dutekesha igihe kirekire. Urumva aha ndi umuntu, ejo bundi ho naragwaye ingoma no guhwera, bamaze kumbika 2 ndi muri iki gihugu, ntunze umuryango w'abana 12, sinumva rero aho hantu nzobashira, kandi mvuye ino nanje ndi kimuga, nije ndi papa nije ndi mama, amashuri arakwega, kakarasiyo kubu mubona n'ubukene ubu bwokora amakara bugata hanze, mvuye hanze ataco mfise, naranyazwe, niko nishuza miliyoni zirenga 35 ku bintu vyakorewe aho hantu, inzu yaragiye, muce mwumva namwe n'imyaka maze imyaka 8 ndi nyuma y'igihugu ndi kurondera, nkaca ntaha nikoreye amaboko. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuvyeyi yitwa Butoyi Marie Jose, akorera mu gihugu ca Kuwait, amazeyo imyaka 8. Udufaranga yakoreye yaturungitse mu Burundi kugira ngo ashobore kugura agaparisere kazobamwo n'umuryango. Iyo parisere arayigura, arayubaka, bugingo ageze gusakara, aza yumva aterega wewe ahubatse mwibarabara. Ariko ngo inkuru y'umwana isubira inyuma, wari yayimugurishije ko azi yuko iyo parisere iri mwibarabara. Kandi kubera yaca mwibarabara baza baramuhinduriye, bamwemerera kumuha handi. Niko guca rero yitwara, sentare irabona yuko yakoreshejwe amakosa. Sentare rero irashika aho imubwira yuko barindiriye ko umuhinga wa Obuha azoja kuraba akagira icigwa. Ugo rubanza ngo rukorera amara imyaka 5 wa muhinga atarigera akoza y'ukuguru. Inzu ishambariza ryarayimezemwo, iza yarasi imigaga. Umuvyeyi nawe aribaza yazoshikira na nyarirya amagara amukitse atagikora n'akazi neza. Reka rero mu mwiyumviririze abivuge neza, aho ariko atabaza umukuru w'igihugu agomba yuko
amutunganiriza akaronka aho atungira umuryango wiwe, na nyarirya afise umuryango munini. amahoro y'Imana nabane namwe. Nshimye gukoresha audio kugira ngo ntere akamo nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi n'umufasha wiwe n'umushikiranganji w'ubutungane. Nashaka ngo aka kamo kaje kubashikira n'ivyaba bishoboka kugira ngo jewe mumfashe, kugira ngo jewe ndonke aho nzoshikira, kuko ubu naramaze kugwara, bantoye ingwara itoroshe. Je ndi umumama nagiye kurondera ubuzima mu mahanga, navuye mu Burundi 2016 nja mu mahanga, nshitseyo narakoze ndakora, Imana irampezagira, ndagura parasera ndayigura muri quartier Gisyo, hanyuma ndubaka. Inzu igeze gusakagwa baravuga ati ntihagire n'ikintu na kimwe ushirako. APPG niyo yambujije ngo aho nubatse hazoca ibarabara. Hama abakozi bongera barasubirayo bariko baragira kugira ngo bamarire, kugira ngo bashikane impome hejuru. Hamaze iminsi musitanteri yaraje aravuga ati uyu muntu yubatse ntihagire n'ikintu na kimwe azosubira gushirako, kuko ahantu hazoca ibarabara, yaguze mw'ibarabara. Hanyuma bimaze kumera uko, ariko amatwi ansumira bavuga ati none kubera iki? Je ndabaza nti mbega kubera iki uwo naguriye ko narungitse amahera bakangurira ko bavuga ko atabarabara rizohaca, ubuho bije gute? Niho bavuga ati aho hantu hazoca ibarabara. Jewe rero muri ico gihe naciye nitura ubutungane, maze kwitura ubutungane ndaburana, maze kuburana ariko ndumva ko aho hantu hagurishijwe, ariko bari bamuhaye iyindi parasera yo gukaba aho hantu ko hazoca ngo ibarabara. Bimaze kumera uko rero, jewe niho navuga nti none ko bamuhaye parasera akemera kugurisha, kubera iki basi atotuma mpa iyo yindi parasera akampa n'ivyo nakoreye aho hantu? Ndatuma abantu baramushikiriye, yavuze ati ahubwo yosubira no kuvuga twohura. Ati yaguze abona. Bimaze kumera uko, jewe mbandanya nitura ubutungane. Ubwa mbere baratumako ivyabona biraja gusura, rwaburanishijwe kuri tere. Bagiye gusura, barasura ivyo bazi, mu nyuma ruja mu mwiherero. Ruvuye mu mwiherero baca bavuga ati genda uzane impapuro z'uko waguze imbere y'umugambi n'uko waguze inyuma y'umugambi. Mu nyuma bimaze kumera uko, je naragiye muri APPG barampa impapuro zemeza aho umugambi wo gusatura harya mu Gisyo watanguriye, iryo barabara aho ryigwa ko rizohaca, barabimpa vyose ndabishikiriza ubutungane. Mu nyuma izo mpapuro maze kuzishikana, barantumye umuhinga ashira igiciro, aha igiciro ivyo nakoresheje aho hantu, umuhinga yemewe n'amategeko. Muri ico gihe naragenda arondera uwo muhinga arabinkorera, amaze kubikora araja kuri tere arabiraba bivanye n'igihe twari tugezemwo, arabiraba ivyo vyose ndabishira muri dosiye y'urubanza. Bimaze kugera aho urubanza rwaragiye mu mwiherero, rurava mu mwiherero rwongera ruvayo rusubirayo ubugira kabiri. Hama niho baca bambwira uti ubu rero urubanza ruvuye mu mwiherero ubugira kabiri, baca bavuga ati uwaburanye n'uwaburanye babaye barabangira, ati rero genda murondere umuhinga wa Obuha kugira ngo aje avuga ukuri ko hazoca ibarabara nuko hatazoca ibarabara. Bikimeze gutyo, jewe harageze igihe bavuga yuko dosiye yanje yatakaye.
je ndavuga nti yotakara gute kandi dosiye iba iri mu mpapuro, iba iri muri sentare, mbe yotakara gute? Je rero ndandikira jiji perezidante ndamubaza ati mbega dosiye ko umushingamanza wanje yavuze ko yatakaye vyagenze gute kugira dosiye yanje itakare? Ndabaza na visi wiwe muri nyagihe, barambwira ati tuduhe nimero y'urwo rubanza. Ndarondera nimero y'urubanza ndayibarungikira, haheze ikintu c'ukwezi ngira n'inusu niho banyishuye. Baravuga yuko urubanza hari amadosiye amwe bariko barasubiza mu Kanyosha nimba arayafise nimero z'ama-RC ngo zisubizwa mu Kanyosha muri sentare y'intango. Je ndavuga nti none urubanza rwosubira mu Kanyosha gute urubanza rumaze kugera iyo? Baca barambwira uti reka rero bwira umushingwamanza wawe azoje kwaka isango. Inyuma yaho umushingwamanza wanje ataraja kwaka isango, narumvise yuko bagomba bashikiriza amaparasera muri gisyo barya abantu bari basaturiwe, bari batwawe amaparasera harya nyene bari basubijwe amaparasera, bariko baratanga amaparasera ku bantu bari batanze nimba ari bice, hari amaparasera yabo yari yaguye mu gipande basatuyemwo amabarabara. Je murambabarira, burya n'umuntu atize burya n'ingorane, niho batwigisha ati umwana wese aje kw'ishuri. Hanyuma jewe ico nakoze, naciye mvuga nti none ko bagomba batange amaparasera, mbega none nkaba numvise ko urya mu papa bamuhaye iparasera harya aye yakabwe harya vyo gute? Naciye baciye bambwira ati ntibishoboka ko ubivugisha umunwa, uri mu gihugu ca Kowete, andika ikete kugira ngo rize barisikane mu mashini bafatanye n'impapuro z'ubuguzi nahizo zose wandikishije muri komine kugira ngo bifatanye babijane babifatanye na dosiye yiwe y'iyo parasera yiwe. Ivyo narabikoze nca ndabirungika, ndandika ikete hama nshirako impapuro kuko parasera namaze kuyandikisha mu komine, hanyuma nshirako n'impapuro z'ubuguzi vyose nca ndabirungika muri APPG vyose niyo biri. Agiye ngo bamushikirize parasera acamubwira ati aha nta parasera uronka mpaka urabona ko harimwo kabaza, ni mpaka urubanza tubonye urwo sentare izoca. Ivyo biba biryamye ngaho. Bimaze kumera uko urubanza baca bavuga ngo umushingwamanza wanje aca yongera aragenda asaba isango. Asavye isango bamubwira ati none ko usavye isango nta gitoro kihari, nta bamatere ariko arabaho, none bigende gute? Rero mu nyuma niho amatere yaba, hama ndamubwira nti none ntiwoja kwaka isango kugira ngo turabe ivyo bintu ko vyohava bikava mu nzira imyaka ingahe ishika 4 tugiye kwinjira mu mwaka ugira 5 urubanza ataho ruja ataho ruva, kandi twebwe nta bubasha dufise bwo guhagurutsa umuhinga wa buha nk'uko sentare yabidusavye. Niyo itegerezwa kwandikira umuhinga wa oboha kuko oboha n'urwego rukomeye. None bimeze gute? Bakama bavuga ngo ejo tuzomwandikira, ngo araza asaba isango, ngo twandike ikete, ngo tuzoyandika ikete, ngo aruko aje gusaba isango. Akagenda isango ntibayimuhe, yagenda gusaba isango ngo nta matera ariko araba. Ivyo bintu ndabibayemwo igihe kitari gito. Uwo muhinga wa oboha vyarananiranye ko yotumwako na sentare. Je sinzi iyo bija sinzi iyo biva, ubu kabaye akamizwe n'ingoma nta nagakacira. Aha rero niho bikunda gupfira bimwe vy'ibiturire, ugasanga uwo muburana yaraguhongeye, we bakaguma bakubwira ngo rindira imyaka ikazohera. Ntuzewe n'ingingo y'ukuri umuntu aranka kabisa akavuga ati je sinemera ntarishize nawe azoheba amahera menshi. Urazi kubona we ubona ingingo ahiri ngo ndunguruza ngo kizimurya nzi ko atazoronka itike, nzoje Bujumbura ntazoshikayo bace baruca impaka. Umuntu arenganya tumugwanye bazoca biheba. Buramatari urashobora we kuja guhanura abantu, musitanteri uraja guhanura abantu, umukuru w'umutumba arahanura abantu, ntibirirwe baraja mu manza. Hanyuma rero ico bita rero larite contre l'impunité tugwanye abantu yiti bigatanya. Wiyumvira ati mbega uru rubanza rumaze imyaka ishika 5 iri mu gukwira, turabe icokorwa.
byose baragiye aho barabika. Je rero ikintu ndiko nasaba umukuru w'igihugu, umufasha wiwe n'umushikiranganji w'ubutungane ko bomfasha kugira ngo jewe nze ntonkaho nshikira, kuko jewe ubu bantoye ingwara y'amafyigo, kuko ubu sinunama aho ngwariye. Murazi ibintu vyiwe baraba ingene bigoye, sinshobora no kuja ku kazi ngo mare n'ukwezi mu bitugu umengo ndiko ndasha kubera aya magaze dutekesha igihe kirekire. Urumva aha ndi umuntu, ejo bundi ho naragwaye ngomba no guhwera, bamaze kumbika kabiri ndi muri iki gihugu. Nshaka rero ko mwomfasha cyane cyane umukuru w'igihugu, umufasha wiwe n'umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo bumve akakamo kanje, bagire ico bakoze, jewe ukuri kuja habona, bankomorere aho hantu kugira ngo ngire ibikorwa ndahakore, nshireko amabati kugira ngo jewe ntahe, nshireko utubati ndabe ko noronka aho ntungira umuryango. Ntunze umuryango w'abana 12, sinumva rero aho hantu nzobashira, kandi mvuye ino nanje ndi kimuga, nije ndi papa nije ndi mama, amashuri arakwega, kakarasiyo kubu mubona n'ubukene ubu bwokora amakara bugata hanze, mvuye hanze ataco mfise, naranyazwe, niko nishuza miliyoni zirenga 35 ku bintu vyakorewe aho hantu. Inzu yaragiye, muce mwumva namwe n'imyaka maze imyaka 8 ndi nyuma y'igihugu ndi kurondera, nkaca ntaha nikoreye amaboko. Murumva ko ari ibintu bibabaje nk'abantu, nk'abavyeyi mwavyaye, abantu mwumva akamo kanje, nibaza yuko mwumva ari ibintu bihambaye cane. Rero je nakwifuza gutaha uyu mwaka, none nzoca nshikira hehe? Imvura iratashuye, ndi muri ya nzu y'impangano, singira ico ndiha, sinkigira iki, abana ntibakora, n'abana bakira abanyeshure, ndiko ndarihira abana yarasyo. Ico nasaba rero, nasaba umukuru w'igihugu ko yomfasha kugira ngo mushobozwe n'Uwiteka, imitima yanyu yumva impuhwe, hanyuma mugira ico munkoreye muzoba mukoze. Ndabashimiye kandi abakengurukiye ku kigoro n'ubwitange muzobikorana n'ubwira. Murakoze, mugire umurango mwiza, Imana ibazigame, mugire ibihe vyiza mwese. Imana nyene amahoro menshi bahezagire. Burya nubona icyago icyo ari cyo cyose jya utabara, kabone n'ubwo waba ubona kitakwegereye, hari igihe wicecekera ukituriza bikarangira ingaruka nawe zikugezeho. Nubona ikibi icyo ari cyo cyose jya ukirwanya, kabone n'ubwo cyaba atari wowe gisatira. Uko byagenda kose iyo wicecekeye, hari igihe birangira nawe kikugizeho ingaruka zikomeye. Nubona akarengane akariko kose, kabone n'ubwo kaba katari kuba kuri wowe, jya ugira icyo ubikoraho, kubera ko uko byagenda kose hari impamvu Imana yemeye ko ari wowe ubibonesha amaso yawe, nuko yizeye ko ufite ubushobozi bwo kugira icyo wabikoraho. Iyo wicecekeye rero, mugenzi wawe akarenganywa ubireba, mugenzi wawe agahemukirwa ubireba, uko byagenda kose nawe imbere ingaruka zabyo ziba zigutegereje. Umuntu nakubwira ko afite ikibazo, nubwo wakumva nta ngaruka cyakugiraho kubera ko atari icyawe, ntukakirengagize, tekereza kabiri, burya ntawamenya. Iyo utaberaho abandi nabo ntabwo bakuberaho. Ubu rero twese turahejeje kumva ikibazo mugenzi wacu afise, reka twishire mu kibanza ciwe twumve ko biryoshe. Ari nka wewe bigendeye uko, wo kwifata gute? Ubakoze imyaka 8, udufaranga twiwe twose yadusize kuri iyo nzu, hanyuma acagira ivyo vyago, ahura n'abasuma bamudandaje ko ahantu bazi neza yuko hatari mu mategeko. Ubu mwiyumvire nk'amahera amaze gusesagura muri sentare, ubu akitswe n'amagara, ntagishobora no gukora. Voilà, ubu rero ni bwa butungane bw'u Burundi. Iki nico bita ubutungane bw'u Burundi.
mugabo kubera twabaye intagondwa n'urubanza ntuzewe n'ingingo y'ukuri umuntu aranka kabisa akavuga ati je sinemera ntarishize nawe azoheba amahera menshi urazi kubona we ubona ingingo ahiri ngo ndunguruza ngo kezimurya nzi ko atazoronka itike. Ariko ndiyumvira kubera iki abantu bigira ivyo bintu byo gukoresha amahera bagasubira bakagusesaguza kubera bo bayafise nawe bazi yuko utazobashobora. Kubera iki uwo muntu atohanwa ivy'akarorero mu gihe atsinzwe muri urwo rubanza kandi yasesaguje cane uwo baburana? Murumva ukuntu bibabaje, ukuntu umuntu w'umupfakazi amara mu rubanza imyaka irenga 5 ibikorwa vyiwe vyose vyarahagaze kubera umuntu yagize amanyanga. Nuko rero ubutungane buhengamye twese nukubuhagurukira, akarenganyo tukagahagurukira tukakavuga maze abagakora bakamaramara. Umuntu arenganya tumugwanye bazoca biheba. Murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse. Uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga. Umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde. Acha kubwira ati wewe no mucamaza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga. Naho wo kwihoza ukatwumvisha ko hariho ubutungane, umenye yuko zirisha mu kike zirindiriye mpanda, ejo nawe ushobora kurenganywa nk'uko. Nico gituma kugwanya akarenganyo vyategerezwa kuba uruhara rwa twese. Ubutumwa nibaza yuko butahuritse neza, rero mufashe kubukwiragiza mu busabikanye. Ntimwibagire no kugira subscribe usyonde kuri Jeme no kuri Kakazogera. Ibisigaye navyo reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.